Imana irambona umuyezuwiti wo mu Burundi ninjiye mu bayezuwiti mu mwaka wa 2006 ariko stage nayikoze mu mwaka wa 2005 isororezo kuri ishuri primaire namenye abayezuwiti mu mwaka wa 2003 naje i Bujumbura nga kuri Saint Esprit kurikirana programme ya informatique hama mpura na Padiri Erikoma turaganira araiza amibitaro yo kumenya mweranda Ignace wa Loyola nari maze kumenya muri kahise Saint Ignace wariwe kubera niga no mu seminari nifuza kuzoba umusacerdote maze kuganira na Padiri Kuma akamfasha akama ibitabo byerekeye mweranda Ignace wa Loyola numvise nifuza kuzomenya byinshi mbonye n'ubutumwa abayezuwiti bakora canumva ko no kwinjira muri uyu muryango zobamenyere byinshi kugira ndabe nanje ico no ubutumwa no kora muri ecclesia nari nsanzwe numva umuhamagaro nari mu kipe vocationnaire nk'umuseminariste ubwo niko ninjiye mu muryango w'abayezuwiti amangira stage nkuko nabivuze mu 2005 ndaheza ninjira muri novisia mu mwaka wa 2006 murakoze. Cyane natanguye mu bayezuwiti mu mwaka wa 2006 icyambu mu Rwanda muri novisia imara imyaka 2 gushika mu 2008 basabye ko noja kwiga journalisme na communication kuri kaminuza y'u Rwanda icitwa Université Nationale du Rwanda i Butare imyaka 4 ya licence gushika mu 2012 2012 mu kw'icenda gushika mu 2014 mu kwa 8 mu Bubiligi ya maîtrise muri communication maîtrise heze naje ngaha kuri Saint Esprit mu Burundi kugira stage canke agence nkuko twita mu Jesuit nigisha ijambo ry'Imana religion kora n'ayandi maclub n'ubundi butumwa bansaba mu muryango w'abayezuwiti hanyuma navuye ngaha kuri Saint Esprit mu mwaka wa 2006 nja muri Zimbabwe mu 2016 nja muri Zimbabwe kwiga philosophy imyaka 3 nagize maîtrise muri philosophy iheze naciye mbandaniza muri Kenya muri theology aho namaze imyaka 3 muri Hekima University College aho nahejeje mu kwezi kwa gatanu cangaruka ngaha mu Burundi mu diakoni nkabandi ko nditegurira ibanga y'ubusacerdote nzoronka itariki 7 z'ukwezi k'umunani amajambo make mu ncamake kuri go rugendo nagize mu muryango w'abayezuwiti ubutumwa nagize ni nk'ubwandi bayezuwiti kwigisha gufasha mu rugo rw'abayezuwiti ibikorwa vya misi yose gufasha abakene gufasha abantu gusenga kumenya Imana mu ncamake ubwo nibwo butumwa nagiye nkora mu muryango w'abayezuwiti murakoze. Murakoze cyane hari ibintu byinshi cyane rwose byashike bidasanzwe ku muyezuwiti ariko cyo nibuka kenshi kandi muracamfashije umwanya namaze muri novisia imyaka 2 kwiga icari cyo umuryango w'abayezuwiti kwiga gusenga kumenya Imana guhura nayo ibintu byamfashije cyane rwose ariko na cyane agacerere ko muri novisia ari umwanya munini wo gusenga umwanya w'agacerere nibaza ko ako gacerere karahinduye ubuzima bwanje kandi kinjira mu buzima bwanje kama kamfasha gutegura ibindi byose nkora mu buzima bwanje murakoze cyane. Yogesha umukiro dusubize inyuma abakwemera dusubize inyuma abagusanga nanjye ndaje igihe banyemereye kuba umusacerdote mu muryango w'abayezuwiti nabyakiranye akanyamuneza cyane nagiye mu gasengero Imana nshimira Imana
imyaka yari imaze kuba myinshi, imyaka 16 uri mu bajesuite, nari naravyifuje mbona birashitse, byarangiye cyane gose kuba umusaseredoti kuja kuri altare guhereza inkuka y'imisa ndayihereza igihugu c'Imana cyose. Nivyo nifuje umunsi wa mbere ninjira mu bajesuite, kuko navyakiranye akanyamuneza no kwicisha bugufi kubera nzi ko ari ibanga rihambaye. Saba Imana ko yoma imbaraga kinene n'ubwitonzi kugira nzobikorane ubwitonzi n'ubweranda. Navyakiranye akanyamuneza kenshi gose. Murakoze.